urashobora ibikugora mu buzima amabezo yawe urashobora kuyakuva byoroshe kurya kwambara kuryama kubaho mu buzima bundi busanzwe yego niko kamaro nyamukuru ko kwihagira umurimo ni kugira urwanye ico kintu coza higutuma ubwo buntu izo ngorane zindi zikubako. Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir bakunzi ba Tarsis Home Ministry TV. Nizere ko mumeze neza. Mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Kuri micro muri kumwe y'abitonze Chimene Trinité. Naenda bakumbuye, j'espère que namwebwe mwari nkumbuye. No musi rero ndi kumwe n'umutumire mwiza cyane. Umutumire mwiza. Ndaguhaye kaze mu bwami bwa Tarsis Home Ministry TV. Murakoze cyane. Mushobora ego banyitwa Shimira Mukize Ernest. Ego nsanze ndo umwe mu bihagira imirimo nga mu gisagara ca Bujumbura. Ego nkorera mu gisata cyo gufungurira abantu. Murakoze cyane. Nkuko mwigiye kuvyumva rero ko ari umwe mu basanzwe bihagira imirimo. Uno musi rero ikiganiro nyamukuru ico tugira tuvuge kuri uko kwihagira umurimo nyene ico bitwa mu rurimi rw'ikinofunofu entrepreneuria. Nivyo tugira tuyage ko niyo mutumire wacu. Twizere ko muza kukunda kino kiganiro abatari babona ingene botangura gukora uturimo duto twabo tubinjiriza babumviriza kino kiganiro. Ndazi neza ko muza kumenya byinshi mutari muzi. Rero tugire ko tugira iki dutangura ikiganiro cacu. Ernest murakomeye? Turaho nisana nazo turakomeye. Akabazo kanje kambere bwira abantu bakora dukurikiranira icarico neza mu mizi kwihagira imirimo icarico. Bavuze kwihagira umurimo ico twitwa entrepreneuria ni gutanguza umugambi kanaka iterambere. Ego muri make ni yo definition nyamukuru abantu boshobora gufasha. Ego okay. Uhejeje kutubwira yuko nuko kwihagira imirimo kwawe aka business kawe ari gufungurira abantu. Ego ni genre niyo business indoto zawe cyane. Indoto yanje mu isanze siyo. Ujyayo tuvuga indoto bivanye n'intambwe umuntu agenda aratera. Zaraguruka amazi akabona ikikwiriye mu gihe kanaka. Ego abantu ndumva uko tumeze kujya kw'igiti gitera kikakura ukakivomera kikakura. Niyo mugambi genda iraza. Haragira igihe ukaza urakora umugambi wo kukibagarira ukagituturira. Ego niko umuntu azaragura. Nyamukuru novuga ko umugambi wanje naye nifuza gukora. Ego nashaka gukora mu bintu bya cinematography. Ariko kubera nakuze dukunda mu bintu iwacu ibintu byo guteka. Nakuze ndabikunda ategurira imanza abantu amadiplome yo muhira ababanyi bakantumira nze kubafasha guteka. Cyasanga nabikuriyemo byavune binkurikirana. Ego ariyo raison yagutumye gushika no munsi wararavye nkikagushomera cyane kugira iki uravuga ati reka mfume nkora ako ka business ko kufungurira abantu même si business yawe y'indoto yari yo cinematography. D'accord. Donc umva urashafise vision gushika ku iyo business yawe y'indoto. Ego Okay. Urakoze cyane. Akandi kabazo kagira kati ni yihe avantage novuga ingaru intuze non pas avantage ni kihe kintu wewe Ernest kigupusa
kugira kumva wo kwihagira umurimo. Ego turi muri Afrika. Rero mukinjana ca none twe twakuriye muri mu ndero twovuga gute muri education franco-belge. Ni education itadutuma cyane gukora. Idusaba gukora ubuzi. Rero akazi nako kari temporaire. Umwanya umwe karahera ugasanga n'umufuso kakabura. Ubundi mwanya rero ugasanga ntashoboye kubaho tunga umuryango ufashe bene wanyu aho mvukana abagenzi inshuti. Rero ni muri iyo ntumbero wiyumvira ico gufasha umwuga wawe wo gufasha kwa murongo ico ufungura ku munsi. Yego ni muri iyo ntumbero nanje niyumviriye noshobora gukora iki kugira ashobore kubaho ku munsi. Ni muri iyo ntumbero niyumviriye bivanye n'ibyo nshoboye uwo mwanya nokora iki kugira ashobore kubaho ku munsi. Mais ya deja hariho abandi bantu mungana canke bagusumba canke bari musi yawe. Première badafise akazi, deux hariho ibyo bashoboye mugabo badashobora kwihagira umurimo nkuko wabikoze. Ikintu kitapuse kuvuga ati je dois uko biri kose ntegerezwa. Je muri kamere mere yuwanje hari ikintu cyane batubwira cyo kwitwa ngo umushomeri. Iyo bavuze gushomera mu isanzwe uko je ndabitahura bavuga ko ari absence y'ikintu kanaka. Ariko mu gihe uzi ko umuntu ufise ubwenge bukwiye, ufise umubiri, amaboko, amaguru, mbere naho wowe utofise amaboko urafise umunwa urashobora gusomesha n'aka kazi kiwanyu mukora. Rero je sinabwize concept yo kumva ko noshomera sinigeze ndayakira muri jewe. Cyo gituma mpejeje amashure yanje ikintu nyamukuru nagiye gukora narahagurutse ndagenda avuga ati no ko naradepoje hose ndabona ntibikunda kuko uno munsi bisaba kuba ufise abagufasha gushika ku abakuvugira muri systeme z'uno munsi. Rero je niho nagiye ndavuga ati sawa reka ngende gusaba ubuzi. Ndiko ndatembera ndavuga ati pourquoi pas ndagira umuntu afise restaurant ndamubwira ati none mbozi nta wundi mukozi ukeneye. Ko mbona ngaha ayimenga ntiyakubuye ntiyagize iki nta kuntu mwama akazi nkaza kubafasha kubura hanyuma ukaraba kwanza urampemba. Je kuko muri jewe muri ico gihe niyumvira ko kwanza kuko nashaka ko ninjiya muri iyo domaine nkunda. Hanyuma mu nyuma ndamubwira ati je burya ndazi guteka tinokora ibi nibi asharanyemerera vuga ati sawa karibu mbere hariho n'umukozi yarahiruka kugenda inguzo urafasha koza amasahani sawa je ntangura gutyo. Hanyuma aravuga ati désormais ntushobora kugira fasha uzuragenda guserva. Bon sawa cyane harakuriye mu gikoni kuraba uko bateka abakozi aza ndabakosora ndabagira uko kubera nayo sanzo ndabizi. Mu nyuma maze kubona yuko menga hari inzitizi nataguye ibintu bya delivery byo kugira ama livraison bashira abantu. Yego kuko restaurant y'uwo muntu yari hajya tujiste muri vie kuri limite. Byasaba yuko rero abantu bari hajya mu kibano bakora muri Unatere muri Burundi muri BGF bakinera kutava mu mabiro barakinera gufungura bakaza kutubwira ati nta kuntu ngo dufashe mu tuzanire. Rero maze gutangura kuzana ko ivyo mu nyuma ndabona yuko ataho ndiko ndaje cyane kubera nari bloke gatoyi sinidegembya cyane kandi n'umushahara wari muto. Ndavuga ati reka jewe ngende gukora ibindi ko nari narose ibindi bintu nokora bya business online nyene nk'ibintu bya marketing. Ndagenda ndabikora ndadandaza ama livre en ligne ndabona ndarose udufaranga ca ndavuga ati wow sawa. Muzi ngiye kuramutse rero umugenzi yakora tujiste hajya hamwe naho rangira delivery cyasanga ntibagiye gufungura niho bace bampropose ati none ko waje kutuzanira rego ntitukironka abatufungurira. Ndavuga ati gute niko kuca rero niyumvira ati nta kuntu noza kubafungurira ejo. Ndagenda ndagura ibikoresha amasahani ndateka uwo munsi mbona barabikunze cyane. Baca bandondira abakiriya benshi abo muri Dream House abahehe. Ego à la fin du mois cyane retrouva ndimo bakiriya bashika kuri 60. Mukaba marahejeje kumva intahe ya Ernest y'ukuntu byagenze kugira ngo
yinjire muri iyo business yiwe ko ako kantu konyene ku ntango yaremeye arabanza koza amasahani ari umuntu yahejeje amashure entre temps warize université yego ni umuntu yize université mugabo aremera ari muri licencié aremera aroza amasahani bya bindi twe tuvuga ngo hari ngo uzutokora ngo warize kaminuza ngo hari hiki niho rero dupfira ikibazo cyane cyane kibaza kiti ni hemvo nyamukuru imupusa kugira kumva yo kwihagira umurimo yayinyishuye ni wumva ko wokwemera icyo kintu cyitwa ubushomeri mu buzima bwawe inyishu niyo akandi kabazo kanje kagira kati nihe importance nakahe kamaro ko kwihagira umurimo ku bajene ego urashobora ibikugora mu buzima amabezo yawe urashobora kuyakuva byoroshye kurya kwambara kuryama mbere kubaho mu buzima bundi busanzwe ego niko kamaro nyamukuru ko kwihagira umurimo ni kugira urwanye ico kintu coza higutuma ubwo buntu izo ngorane zindi zikubako zidahwanye nuko utegerezwa kubaho kuko umuntu muri kameremere yarimwe kugira abeho neza mbega iyo tuvuze importance akamaro haraho gatandukanye n'ingaruka nziza ego ingaruka nziza rero avantage yo kuba umu entrepreneur nazo niziye waje ikibazo cyiza kweli ego novuga ati importance yo kuba umu entrepreneur ni yihe nuko kenshi iyo tuvuga amajob ari temporaire ariko wihagiye umurimo ni a long terme iyo hatabayeho dufate nk'amapandemi n'ibindi akubuza gukora n'ibi byabaye mu kwisi yose coronavirus ego urumva buri umuntu wa mbere uri stable mu buzima bwawe bwa mesi yose être le boss de toi-même ego kandi biratanga icizere yuko ushobora no kuvyara ikindi gikorwa kanaka ego bitandukanye cyane no muntu ariko aramakora amajob ko ufise job aenta irahira ego akacabaho nabi uko atifuza ariko uri umu entrepreneur ugerageza imisi yose kwama ubyura ikindi kintu kuko uri umuntu w'umuvisionnaire ingorane za kuza yo ariyo yose uyibona kare bisigura izo ngorane we aho abandi zibashikako nk'iz'ubukene nk'izo kubura ico ufungura kubura aho uryama wowe ubibona imbere y'igihe bitandukanye n'ujya wundi umuntu aza kubibamwo ku munsi ku kwezi arindiriye wa mushahara hari ibibazo byo ku munsi adakemura ariko wewe uba uri kuramanaje amafaranga yo ku munsi ego kandi iyo uri umu entrepreneur umva nukorera kuri pressure y'umuntu kanaka urumva ubu uri obligé gutonda 7h ugataha 18h ukumva ndagenda byumva naho ntabona ingene bisigura nka wewe usanze muri make ukuntu bigira musanze hajya nawe ikindi kintu kigoye ikintu cha discipline kuko ari akazi kiwawe uba wipfuza perfection kuko akazi kawe kaba keza cyane kuruta bisigura umwanya ubikoramwo nibihe na problematike ziza guhura n'ubuzima uri kurakemura dufate nko muri iki kibano ngaha ayi muba muri ugasanga habuze dufate nk'ikinyobwa c'amazi hanyuma abantu baza kunywa ayo mazi akaba ari abantu bavuye ku buzi bwa saa 5 utegereza kumenya ko uwo mwanya ukorerako nico gituma urajuwa n'umwanya ukorerako ariko ikiryoshe uburi boss yuwawe nta pressure pressure niwe ibyo bintu bya mbere binaruhura binatanga n'amahoro cyane kuruta ego akandi kabazo kagira kati ni genre ni zihe ngorane naye ma difficulté abantu aba jeune entrepreneur ba rencontre mu ma business yabo ingorane kenshi cyane bose bahura ya mbere ni ya finance yo kubura imitahi ego urashobora kuba ufise iciyumviro ciza ugatangura nkuko nka jewe ndiko ndakora nk'ivyo bikorwa byo gufungurira abantu ufise fast food
mu Gihosha wumva ingorane ufise uratangura ariko hakagera aho woduze ku murindi mwiza ukabura imitahe. Ubu urafise na fast food mu Gihosha? Yego. Precisement aho bitwa kwa Biha nta mave nahari ni precisement kwa Biha ahantu hari akansoko. Yego. Bariko yadukurikirana rero bari Bujumbura n'aba mu Gihosha n'aba bahandi hose umva ko iyo fast food yawe ikora ibiki? Yego, ibintu dukora cyane ni amahorex, turakora amasambusa, turakora n'amacapati. Yego, turanagira n'ibindi byo gufungurira abantu ama petit déjeuner. Mu gatondo bahaca bakarya uduharage, akayi, amata, bagafataho n'abaza kwivuna umusase bakanywaho n'akaju. Yego, urumva yuko ibintu bitera byegera imbere ku yindi ntambwe ishimishije. Duha ikaze abantu bako baradukurikirana babijumbura, karibu cyane mu Gihosha kwa Biha. Nibaza ko ariho honyine ata concurrence ufise umuntu yo kwihenda ko agibagira ama Rolex n'amasambusa. Ahandi hantu hariho. Iyo nashitse ukabaza ahantu bitwa kuri Byoha Food bose barahazi. Yego, harafise félicitations Ernest. Merci. Akandi kabazo sakabazo ngerageje kwiyumvira ibintu byose uvuze urumva numva pour nous les jeunes ndazi ko benshi bari mu gashomeri urumva kenshi gose ni ibintu byibonekeza aho hanze. Ngerageje rero kumviza ibyo yaje kuvuga numva dutegerezwa kugira twategerezwa kuba entrepreneur ahubwo niryo hangiro. Yego, n'abatwara igihugu barabibonye nico gituma bariko barasupportinga abajene mu migambi yabo ya payeje baje mu makoperative. Yego, kugira bashobore kuraba ko bokorera imigambi hamwe y'iterambere. Rero ku bajene bariko baradukurikirana batumva kandi bacenge batabona ibyo bintu byo kuba mu entrepreneur, batabona iyo bitera niyo batabona iyo bitera bija, batumva ivyo ari ivyo. Pourquoi? Kubera iki dutegerezwa kwihagira umurimo? Kubera iki? Dutegerezwa kubera Imana ikire mu muntu yamubwiye ati uzorya ukoze. Ico ni ikintu ca mbere. Uko gukora rero muri systeme twaronse iwacu n'abanyeshure bariko bariga amashuri no munsi biga bibaza yuko bazoronka ubuzima muri administration, ariko réellement nta buhari. Du solution ishoboka yonyene kugira bashobore kuva muri ivyo bintu by'ubushomeri ari kuraba ikindi gikogwa ushoboye vyanakunze passion yawe ico ukunda. Ego, kuko kenshi yo ari passion ntibisaba n'imitahe minini cyane. Ni ikintu ukunda ucapa, ntibigusaba ibintu birebire. Uracapa hanyuma ukereka abantu ibyo wacavye. Yego, nimba utezoza kubatekera no munsi iyo bavuze guteka abantu babifata ukundi. Ni umwuga utanga amafaranga menshi cyane. Urumva bivana n'ingene rero abantu bariko baravyakira. Ikindi kintu kibatuma abantu badashobora ku entrepreneur ni complexe y'ubuzima babayemwo bashizwemwo. Yego, go kumva babona yuko mengo birateye isoni. Mengo birateye isoni kugira kuja mu gikorwa kuyura amakara kubona yuko kwikorera umuzigo. No munsi w'entrepreneur ikintu ca mbere uviza ni income, ninjijiki ikintu cinjiye. Yego, kuko umwanya wose utazoba uri kurinjiza no guhomba. Merci beaucoup. Yego. Tugende ku kandi kabazo kubera iki abajene benshi batinya peur yo kugira yo kuba aba entrepreneur. Abajene benshi barafise ubwoba. Ego, ni kubera batari prepare. Nibateguwe biva cyane ku barezi babarezi, haba abavyeyi babo bo mu miyana biologique du moins, hakaba n'abavyeyi bo ku mashure. Mu bisanzwe umunyeshure umwana wese uramutegura akiga gukora udukogwa
duto duto nitwo tuza kumufasha ku buryo aje gukura ca gikorwa azokibonamwo avantage. Nimba yari umuntu agira isuku wayi ashobora kuvuga ati jewe nzokwiha pene yo kugira isuku muri kati hanyuma avuga ati nzorondera quelque chose nk'igikarton ndababwira abantu bose magara ndababwira zamuratereraho amasashe n'ibiki wayi ala longi ashobora kugenda gupresenter iyo project avuga yuwacu je ndabikora ni ikintu usanzwe ukora kiri muri wewe. Rero ikintu bisaba ni iki ni education ubwoba abajene ni education balance. Education balance batahamagarira kuba ihamagarira kuba abarongozi ariko hakubahamagarira kuba abakozi ku buryo rero iyo hageze yuko baja mu buzima busanzwe bahejeje amashuri baca basanga bari muri ya ngozi yo kuyumva yuko ari abarongozi ari abantu bo hejuru hanyuma ntibaba bakozi ku buryo sakazi kose za gukora bicaye mutera rero ubukene bicaye mutera kwa mashonje acitangura gusegerereza yego nk'abandi ushoboye gukora nawe wikorera ikintu baraguha amafaranga yego service yariyo yose no munsi irakuriye yego. Mbega Ernest ndakubaza hajya les jeunes bamwe ntibabatinya kugira ntibafise iyo peur d'entreprendre kubera batinya soit umva baronse nk'umuntu amuhanga nka miliyoni amuhanga 500,000 canke somme yari yose akavuga ati hamwe no yinvestisa muri iki kintu nkaca ntomba faillite nkaca mpomba biki tucucu nshobora kirimo mu ma raison à pousser abajene kugira ubwoba bwo kuba entrepreneur. Ariko ico nico nyamukuru mbere menshi baratinya guhombesha amafaranga ariko iyo bavuze umu entrepreneur ni umuntu afata ama risk mu bisanzwe kijya wewe wiswe ko ari échec kuri wewe mu gihe uba watanguye activity ala longue ikarisha nka no kuvuga gute ni nka avantage yakazi kawe kuko ajya ma échec ni yazoza kugukuza akagutera kubona ya challenge wagize mu buzima kuduga dufate nimba nayiko ndakora nk'umukate hanyuma nkasanga hariho nk'ikirungo nibagiye gushira mu kanaka ico kirungo nta ushizemo abakiriya bakambira ati mukate urabuze ikiniki dufate nk'isukari ugasanga cyangwa ushizemo umunyu mwinshi dufate nka twe dukora nk'ivyo bintu by'amacapati n'ibiki ugasanga washizemo nk'umunyu mwinshi mu capati hanyuma ugasanga mu akiriya kaza akubwira ati wari gushiramo magi ivyo byose rero uburi kurahusha ivyo birakubuza amafaranga icambere kandi biragutera guhomba ariko ubibonye yuko ari cyo kintu gikenewe kandi abantu bakeneye nico kintu kizoza ugarutse nico kintu uzoza gushiramo ingufu cyane mu entrepreneur n'umuntu afata ama risque qui n'a pas peur de ça kenshi nta kugira pensée négative oya il faut être toujours positif kaguma watura ku bintu biguma bigenda neza kandi ku gikorwa kizogenda neza hanyuma ukazura laba ama problématique journalier uno munsi twakoze gute twahuye n'ingorane zihi utiyevaluwa rero ku munsi n'umu entrepreneur uza gusanga ingorane zakubaye nyinshi utashobora kuzikemura niho benshi bahitamo rero kugara no guheba bakaje bavuga ati asanga bigaherera mu byo byumviro nyene akavuga ati teka ego nico bitwa entreprendre utegereza gutangura ico gikorwa gitangurira mu mutwe kirategereza kikaja ku rupapuro kitegereza kugaragarira mu bikorwa yego bajene rero agenzanje muriko murankurikirana muriko muratwumviriza Jean ku bintu bijanye na nibi bintu vya entrepreneuria wowe ufise ubwoba bwo kuvuga ati akagatahe kanje nkakinvestisa simpava momba ndazi ko bariho benshi nico gituma nakimubajije mu bisanzwe ki risque rien na rien urumva utarise ikintu nushobora kuronka ikindi kintu utavuze ati reka ntangi 10,000 genda bingene bigenda ntuzokunguka ntibizokunda. Ernest ndakwibarize mbega nahe makalite y'umu entrepreneur myiza kugira ngo harasanga umuntu afise les qualités d'un bon entrepreneur mugabo atabizika mu entrepreneur kugira yiyumva sanze izo qualités zisavuze ati finalement nanje noshobora kwihagira umurimo nigo qualité ya mbere y'umu entrepreneur ategereza kuba ari mu visionnaire
agira vision ndende ashobora kubona abona kure atabona ibintu imbere yiwe gusa abona projet yiwe yakuze yabaye nini cyane ikindi cyambere ni umu organisateur n'umuntu azi gupanga akazi kiwe neza atakajagari afise ikindi kintu naco ni discipline ego discipline cyane iyo tuvuga discipline sizijya ndero tuvuga mu ariko akaba afise discipline ku mafaranga nico kintu nyamukuru gituma umuntu akura muri business yiwe uragira discipline financière ego kamenya ati amafaranga y'akazi n'ayakazi amahera y'ibindi bintu nayo atandukanya vie privée yiwawe na business ego cyo ndashaka kucumva wongera kibwire n'abandi mes chers amis murabyumvise ukaba utarigabe umu entrepreneur umugabo ukaba wiyumvise ko se qualité aje kutubwira jama injira kora kazi pambana ndazi bizokunda bizogenda neza ego ni kawaida turiko turahera heza Ernest nirihe banga ryo kwihagira umurimo icambere ni novuga gute ko no ubushobozi Imana gushiramo muri wewe ko kumva yuko tudwashanje quelque chose utegereza gukora ego ibanga nyamukuru ryo kwihagira umurimo ni gukunda ivyo kurimo yovuze gukunda ni umutima umubiri passion ego ukumva yuko ikintu uri kuragikora umva kuburyo ikintu uhinduka cyo naho vyoshika uno musi ugahomba ukabwo kagira gute upambane ego iryo niryo banga cyane je nkora restaurant narahombye inshuro nyinshi nevesije amahera miliyoni menshi vyo gose ariko ndazi neza na neza ko alalonge ubundi kuri fast food alalonge nzoba mfise restaurant ikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi Imana igufashe cyane murakoze cyane akanashaka mwumva iryo banga ryo kwihagira umurimo urumva turashaka kumva twese two kwihagira umurimo mugabo tutazi secret musanzwe ni nkakaranga mutima umva ikintu utagikunda nticopfa gikunze Ernest gira akajambo kanyuma kugira turangize kino kiganiro ubwiye les jeunes entrepreneurs comme wewe ucugira icugiye nabandi nabo bakiri inyuma bakibona kumengo ni genre ibintu byo biteye isoni barikirindire akazi bakijyanye bavuga ati ndafise diplôme ndafise licence yanje ndarindire akazi ugira ico babwira ayo ntuze yabiri amakategori abiri cyane aho wovuga amavuza amakategori abiri ariko hari indi kategori imwe iri hejuru yabo bantu b'aba entrepreneur leta umugambi wayo n'ivyiki ya supporting abajene ego kandi nta utobishima iki ariko no kuraba bose bagashikirwa ego bose tuvuze ego ni bose kuko nimba turima harima abarundi bose fo ku murundi wese aronka ifumbire wone nk'umugambi mwiza kuri leta ishobora gukorera ikindi naco no kumenya wewe uri kuri entrepreneur na wewe mukamenya gukorera hamwe kuko ubumwe burakora ikintu gikomeye cyane ego kandi murungurana n'ubumenyi ego cyane ikindi kintu kidakunda kuba mu entrepreneur ego ni kintu navuga gute cyo kutagira ibiganiro bikomakomeye byo kwicarana mu kibano kugira mwige mukemure n'ibibazo biri muri societe kindi kintu umuntu yobwira abantu batinya dimo bataragira n'intambwe ya mbere yo gutangura bafise ubwoba bwabo no kubahamagarira vraiment ni gukora muri maki kamenya ko uno munsi kugira ubeho urakora akazi kose ukora uno munsi karaguha amafaranga ico umuntu akeneye muri ubu buzima bwa none noneho bavuze ati ni ubuzima bwa commerce na consommation mu gihe utinjiye muri ivyo uza kurya amafaranga udakoreye ayo udakoreye nayo kenshi azana ingorane kuri wewe
uja mu byo kuyiba kugira ikiya n'amaescroquerie n'ibindi Yego. ariko bigusaba gukora hanyuma ukinjira nawe muri uru rudandazo bw'ayo mafaranga yego donc icyo kintu umuntu yobwira abantu yego ntibatinye kwiransa ahubwo nibiransi batangure avec le peu de moyens bafise batangure vraiment yego bashobora kwiyumvira yego umutahe yose du moins yego yose irakora kuko nk'akarorero jewe natanguye nkora icapati conyene yego ntivyazakira ibihumbi 10 gusa kandi barakigura yego ibihumbi 10 hanyuma ukadandaza ugakuramo ibihumbi 3-4 by'iwawe hanyuma ugafungura ko kuri ayo mahera y'iwawe ugasigara na quelque chose rero abantu babivuga kuryo kenshi ugira ngo ni blague ariko ni verite nibatinye uwo mutaha mutonye n'ufise hera nyine kuri ico gitufise hari igihe dukunda kumva umuntu w'umugwiza atunga ariko arakubwira ngo aho yahereye unatangwa ngo 5,000 ngo hama ngo ndandaza amagi wakabafise amaremarque tutazi ni hari igihe kenshi tuvuga dusanga tuko turavuga ngo reka shareka ngo ni illusion y'ubuzima mugabo illusion y'ubuzima kumva yuko guje gusino tutangura ntafise miliyoni 10 ariko plus utangurira ku bintu binini plus zo gwa fayiti kubera ko kenshi ni intambwe hari intambwe udasimba mu buzima ushobora kuvuka hanyuma ucutangura kwirukanga jamais oya baragurika kabanza gakomera amagufa kabanza ukaduga bakagufungurira bamwe amata gatangura bakagukorogera ubuyi hanyuma ugafungura indya zikomeye hanyuma ukajya n'amagufa niko bimeze donc kuri leta ahejeje gusaba ko twese twoshikirwa yego mu migambi yose ibi hari kuri twebwe bene gihugu twese dushikirwa hama pour les jeunes les entrepreneurs yabateye intege babandanye hama kuri abandi nabo bataratangura bafise ubwo bwo gutangura canke banebwe urumva bagire ubwo bwoba bwa mbere na mbere babwikuremwo urumva abo nabo bafise genre batiyumvamo ibikorwa yabumvishije ko mwino si tugezemo on doit travailler kugira ngo tubeho kuko byose biva hehe mu maboko yacu. Ernest ndagushimire cyane. Murakoze cyane. Nizere ko undi munsi naguhamagara uzongamburukira nko kwangamburukira no munsi. Asha cenzoza kabisa. Ego bakunzi ba Tarsis Ministry TV nizere yuko ikiganiro ko turakorana na Ernest cagenze neza kuba jeune bashaka kwihagira imirimo n'abasanzwe bihagira imirimo ndazi yuko byinshi twavugiye ngaha byabubatse murero mugende mitugire commentaire like na share kugira ngo bishikire n'abandi benshi ndazi ko abajene ari benshi mu Burundi bwacu du reste muragumana natwe no mu bindi biganiro murakoze cyane turabakunda. Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.